biraje inshinga cyane burongozi bwa equipe yitwa Real Madrid. Ku munsi wa gatandatu twanabwiye yuko ari inama ikomeye cyane bakuru no munsi nibwo tutamenye ivyayivuyemwo, ahubwo kugeza muri kano kanya urabona ko berekana ko ngo cette semaine peut-être irashobora kutabona umunsi kabejo canke hirya yejo, ariko hari abari bapreshije ko ari uno munsi. Hari bari bapreshe ko ari no munsi, ariko no kurindira tukaraba irashobora kuba ku munsi nurahera umunsi nurahera ikindi cyavuyemo cyangwa tukanamenya no ku munsi w'ejo. Ikindi gane tunazi ko inama iba ari ngombwa ko Vini arinda gushika i Madrid, bashobora no kugira bakamusanga telefone cyangwa bakamusanga n'umwe birakunda gikuru no kuyaga. Bivuga ko rero Real Madrid itekanye inama ikomeye cyane yo kuganira na Clovis Junior ku bijanye no kungira amasezerano mu Kenya. Asigaje umwaka umwe ku masezerano yiwe muri equipe yitwa Real Madrid, bisobanura ko mu kwa gatandatu 2027 amasezerano ashobora gusohoka nk'umukinyi. Rero Muhammad Yongere ashobora gusohoka nk'umukinyi ari free agent. Ico Real Madrid ngo idakozwa cyo kumva ko Vinicius Junior agomba gusohokera muri equipe yitwa Real Madrid, Florentino Perez na equipe yitwa Real Madrid ngo ntibavyumva. Mu yandi majambo ngo botuma babona bahisemo gusohora Vinicius Junior bamudandaje, ariko ngo hakumva Vinicius Junior asohokeye ibintu muri equipe yitwa Real Madrid. Dan makuru nakavuga ko still abakinyi nk'aba baba star baragoye n'ubundi kongereza amasezerano. Ati ni ibintu bisaba ko mugomba kumukonvenka mu buryo bwose kugira ngo arinde yongereza amasezerano, ariko still kandi Eddie atayemwo equipe yitwa ngo Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza, ivugwa ko ngo ishobora gutanga cyangwa ishobora guha Vinicius Junior ayari hejuru y'umushahara w'ibihumbi majana buri afata muri equipe yitwa Real Madrid. Mu yandi majambo bo bashobora kurenza ko kama nk'amajana 5 kudu kama nk'amajana 5 cyangwa amajana 6 muri equipe yitwa yabona nabonye Arsenal. Ngo ikibazo offering ishobora no kuduga bakamugira umukinyi wa mbere ahembwa amafaranga menshi muri kahise ka Arsenal, muri kahise ka Arsenal, ariko kandi ngo ni kibazo cy'amafaranga bo mugura mu gihe bo babonye ko bishoboka ko equipe yitwa Real Madrid yo mutanga. Ngo si kibazo kuko ngo Mikel Arteta na equipe yitwa Arsenal bamufata nk'urufunguruzo ngo tuma cette fois ngo biyumvira kuja gutahukana igikombe cya Ligue des Champions mu mwaka uza. Hari n'ababigeranije n'ijoro ry'uwitwa Diomande ati ubwo Perez nashobora kuba yamaze kubona ko biri hafi katakaza umugabo witwa Vinicius Junior. Icyo twemera nuko iyi dossier yo kongereza amasezerano ya Vinicius Junior ibaye umwanya munini pe, hamwe kumva ngo Perez yanavyifatiye mu ntoki, ukumva ngo vyasubiye kuzamba, ukumva ngo ariko ukabona ngo nta kintu kibandanya kubijanye n'ingira amasezerano. Ni dossier wanashima yatanguye kuri Xabi Alonso. Ndavyibuka ko vyigeze kuvugwa ko umubano uri hagati ya Mbappe na Vini, umubano uko hari clause ibiri, ayo clause iri ishikiye uwo bita Xabi Alonso kiyagihe yarirongowe na Kylian Mbappe n'abandi bakinyi, hakaba rero na clause yari imvango yari inyuma, imvango abakinyi bari anti Xabi Alonso, harimo aba Vinicius Bellingham n'abandi. Ni ibintu bimaze igihe kinini uko bivuze amezi arenga 6 kuva meme na champion itarahera, kuko ndibuka ko inyuma yuko uno mugabo Arbero amaze gusubira Xabi Alonso dusura ko na version nziza bivaye na version twabonye muri phase ya Vini, equipe idebloka ama situation zitandukanye nko kuramo Man City. Nyuma kuramo Man City byaravuzwe ko noneho umubano hagati ya Madrid na Vini wasuye kugenda neza, mbere ngo Vini ngo yiteguye ngo vyose kugira ngo ngeze amasezerano muri equipe ya Madrid. Sezimaze guhera ihera avec de une saison blanche, bivuga ko nubundi ibiganiro byasuye kugorana. Uno munsi ikintu gihari nuko bigaragara ko Claire Vini iri kirarasha mugabo nubundi ivyo iri kirasaba bitari kunyura umugabo bitwa Florentino Perez. Ubwa mbere Vini yasaba prime do signature, katirimba Mbappe yarinje makamuha prime do signature ya miliyoni 100 kuri kizo miliyoni 100 mutozi. Tuganira ku mushahara mushaka kumba buri kwezi mugabo manje kumyo prime do signature. Mugabo no munsi arivuga ko ivya prime do signature sa nk'abivuyemo akegizije umushahara ndetse n'amabonus hafi miliyoni 20 z'umushahara n'amabonus miliyoni hafi 15 ko canke zinega gatoya. Nubundi bikaboneka ko Perez na Real Madrid batarosha kuko no munsi ni impande zibiri twarabivuze. Ni Vini yorekosha ni Perez yorekura umukinyagoma kwande kwa Real Madrid. Bisobanura ngo hamandi yuko ariko araba ico no kwita réussite muri mercato y'abakinyi binjira. Baho umukinyi wese Madrid kirarondera icumuro. Amafaranga si kibazo. Ivyo umukinyi yifuza si kibazo. Mugabo mu nyubako za Madrid nubundi hari ikintu kimwe kibura kintu je no kugumana Vinicius Junior. Rero
ni saga nko kubivuza imaze igihe kinini ni saga sinzi ko numva ko iraje ishinga Florentino Perez sinzi gituma no musi turi kubona ibintu biboneka bitwereka ko ari imwe muri priorite z'inyubako za Florentino Perez nyuma yo gutorwa sinzi gituma buca tukabona ngo Perez ashaka kugura imiryango ikeneye Vinicius atangiza amasezerano mu gihe mugora biboneka ko ari imwe muri shite no vuga ngo iri negative muri no projet buryo abakinya ko barinjira mugabo kandi gushikira munsi n'igihe bimaze Perez shira ko accord chance turumvikana na Vinicius Junior igihe no kumwongereza amasezerano ni kibazo yagaze ku mafaranga mu gihe tubona scenario yavyinjiyemo kandi kavyinjiramo yemeza Vinity ico nakwita ivyo ugomba kwa Madrid ibyo Perez ugomba kwa twe turabiguha bon bigaragara ko Madrid ziteguye guha Vini ivyo asaba ariko kandi Vini nawe arafise ivyo asaba mugabo jewe ino transfer canke se ino prolongation y'umugabo yitwa Vini ndayanaliza mu nzira zitatu inzira ya mbere hari impamvu ituma Arsenal yicizeye kumva ko yorisisa muri ino deal kubera ko Arsenal nibuza amahera yo kumugura nibuze nayo kumuhemba ivyo iravyitegura ico ni kimwe ikigira kabiri congereza icizere ko Arsenal nuko Arsenal ziko biroroshe guprofita muri desordre vyaravuga ko Madrid yadesize gushira Vini ku isoko mugabo atamugwi numwe uraje abona uvuga ngo turakeneye Vini mugabo no munsi iriya set intérêt d'équipe d'Arsenal bivuze ngo ko byaravuga mugabo na Liverpool kwiri uwo mugabo ntigeze bikomeza Liverpool nko Arteta na Arsenal bo babikomeza bivuze ngo muri kano kanya hari impamvu yo tuwa Madrid ivuga ngo wa Vini twagomba gushira ku isoko tutararonka club nimwe yo murondera uno munsi tumujite ku isoko twoyaga na Arsenal hacasigara kumenya ngo ko wowe utadandaza umukiye adashaka kugenda ubwo Vini arava yugurura imiryango yage na Arsenal kogeza muri kano kanya Vini akibwa ngo sinongereza amasezerano Madrid zidakumushaka ku isoko akizomutakariza ubuntu Madrid ikimushaka ku isoko wori Arsenal kizaho kugora nuko dejuza kuba wivanze muri Brad of Fair entre Vini Real Madrid kubera ko Vini Real Madrid ico batahurije ko n'umushara Vini avuga ati ninagenda ngiriye ubuntu hari prime de signature nzohabwa wo wanyimye hari n'umushara peut-être nzohabwa nawe wanyimye n'ubundi Arsenal kavuga ngo birashoboka ariko Arsenal tanke itararonka amahirwe yo kuba yoronka ubugizo yaga na Vini kubera ko yansa amasezerano ya Real Madrid nibaza ko kwa Arsenal still biracagize gute biracagoye mugabo tugaruke yo kwande gwa Vini Vini numukenyi je nakunze kwibwira Landry kenshi Vini yotakaza vyinshi avuye Madrid gusumvye Madrid yotakaza ibuze Vini kubera kuno munsi Vini afise vyinshi yahe Madrid mugabo avant tout Madrid ni institution Madrid ni club yatakaje Ronaldo nyuma ya Ronaldo gatwara Ligue des Champions zibiri mu myaka ine kuva 2020 kugera 2024 Madrid batwaye Ligue des Champions ya 2020 na 2024 après le départ de Cristiano Ronaldo muri 2000 inyuma ya 2018 iri abatwaye igira gatatu bikurikiranye twarabonye Ronaldo aja muri Juve abantu bakamukurikira bakara match za Juve kwa Ronaldo imbonesha kuri zigeze tandukanye zikerekana ama match ya Juve cyangwa ya Italy Serie A kwera Ronaldo no musona ko nabikiri tubona Ronaldo ava muri Juve aja mu Bwongereza kwa Man U vyavugwa ko agiye kwa City akatira mu ndege aja kwa United ati no bamemutse ariko still no munsi ugiye kuraba Ronaldo hari ivyo aje kubwanje mbona yari kuganya Yongera iyo nkino yindi Ligue des Champions igira 15 niya 14 bazitwara Ronaldo acitwa umukidi wa Real Madrid hari ico vyari kongereza kuri CV yiwe hari nico vyari kongereza mu vyo aganya ansoki concerne amafaranga nivyo nande yagera yaganya za Arabia Saudite nande mugabo haragerigiye sindi mu mutima wewe nawe akabona ko peut-être gutakaza institution ikomeye nka Real Madrid atari ibintu vyoroshe kudigera rero Vini no muzi ku myaka 25-26 yawushije Ballon d'Or muri 2024 mugabo ifite capacity yo kuba mwiza mu beza ariko arakinana nabo mugabo aziko ari muri institution ishobora kumufasha muje no kumupushinga kubandanya abantu bemera ko Vinicius ari gihangange twemeranya ariyo po Arsenal dafize muje no kuba yo ku branding utakaje Madrid kutava ngaho uje kwa Barcelona basi ibe nka bimwe vya Figo ava kwa Barcelona za kwa Madrid nawe uvuye ngaho ugiye kwa Barcelona peut-être ugiye kwa Barcelona hari abantu bona bikobeza bakavuga ngo Vini agomba kuba kubandanya ba brand kuko deja agiye kumukeba hakaba ari nabamwe bafana ba Real Madrid gabo oblige gufana Barcelona kubera ko Vini agiye ko hari abantu bakunda Vini baguye ati jewe yasohotse tuzoba duhejeje bitwa amatwa ibonye cancana yani wacu rero mbamona ko Vini atakaje Real Madrid sportivement hari kintu gikomeye azoba atakaje ariko kandi no kuri image yiwe
hari ibyo azoba yemeye guheba petetre ku bwa sacrifice yo kwemera kuganya ibigiye bitandukanye ari naco gituma hari amakuru je ndiko ndemera yasohotse kuva hirya y'ejo n'ejo ndetse n'uno munsi avuga ko Vini ategura kuyagana Real Madrid mugabo ari convaincu kuguma i Madrid icizere gihari cyuko petetre ashobora kwemera ivyo Madrid imuha cyangwa bashobora kugira ico bahurije ko yaba wagaseda gato na Madrid gaseda gato hama Vini agira gute akaguma Madrid kuko ibinyamakuru byinshi vyegera equipe ya Madrid ndetse no mu banyamakuru bemeza ko Vini ari concentré no kuguma Madrid kuko nanabonye hari umwe mu bagabo witwa onside we niwe yanditse avuga ati hirya y'ejo Vini yagize reaction yo kuvuga ngo petit frère wanje niwe yanyeretse ko ngo Arsenal kirandondera ngo mugabo je ne pense pas ko Arsenal kirandondera by'ukuri ati ko bari kuri kweli donc abona ko peut-être na wara cyari concentré n'ibintu bya Real Madrid nimba rero kuko jewe iyo niko ndanaliza ikintu sinzobura kuvuga kuri puissance yibimenyesha makuru cyane Barcelona no kwa Real Madrid bishobora kujwa role ikomeye shobora gusanga nk'ibinyamakuru musi biko biravuga ngo Vini yifuza kuguma Madrid peut-être azemera ivyo Madrid musaba dano beat yo gutera pressure Vini yo kumva ngo ntukwiye gutakaza institution nka Real Madrid muri career yawe nk'umukinnyi gusa biba bifise fact tanke tutararonka ibiza bivuguruza ku bice byinshi kwijana jemba mo na Vini ashobora kwemera ubusabe bwo kwengereza amasezerano ubusabe bwa Real Madrid ahubwo tout simplement uku kuntu ari karabagora bishobora kuza kumufasha mu bijanye n'imiburi buri yamwe baronse uyu mujara mugabo kubijanye no kudiringa ama prime bivaye na performance kuko kuri nacuro vyavuye kuri prime dosigatire yavugwa biza kuri prime de fidelité tijewe nababereye fidel nagenda progressa ndahaba mbana na Jude mwazanye akorokeramwo twibanira neza mbana na Mbappe nivyo bikombe turiko turabura ariko performance bihari kesa so individuellement collectivement natacho mwa mwaronse ariko hari match zimwe n'izindi urabuka bona ngo ona Ville vrai Vinicius erega naho Brazil yangeze yabigezemo urora rukomeye cyane kandi mwishusho tutatu mumenyereye mu Brazil naryo jambe gatoye version ya Vini nziza muri Brazil hari kintu tuza kuyumvira ko hano hantu nivyo n'ubundi biragoye ko wowe equipe yose mugabo nguze gusumba izina Madrid turetse na Barcelona ko Madrid no munsi gweje kuraba muri kahise kabo c'est le club le plus titré ya ni equipe nziza shimbaga ciyemwe abakinyi bakomeye mugabo nako ndara Kuvuze Ligue des Champions 15 ukavuga la Liga 36 ku myaka 26 hari ije afise muri club abakinyi benshi batagize ya ndavuga Vinicius Junior egara abakinyi nka Bazratari no munsi muri carrière ya Ligue des Champions bafise Ligue des Champions ibiri kandi yaraze muri equipe akomeye imwe kandi Zlatan cyane Paris yaraciye muri Minas na Inter yarabaye wa Inter yarabaye wa Barcelona ico no kwita nawe sanza shingira ku majambo oya no munsi hariho kariyeri ubona ko bagize kariyeri mugabo no munsi ufisa aho no munsi unovuga ngo no munsi no kariyeri niho Zlatan kugira kariyeri ikomeye mu majambo ko ariko ari gusumba individuel mafise kariyeri nziza ibitsinda bitagira ibikombe yasohotse kwa Inter 2010 aji Barcelona turaza kubigaruka ko mu kanya hano hari kwa Inter yavuye 2010 aje kwa Barcelona aja gitwara 2010 acha sohoka Barcelona agiye kwamira Barcelona ishobora kwitwara muri 2011 azibitsinda yabitsinze mugabo Zlatan no kandi nanogira ngo namusoma shira na titre n'ibikombe uvuze ibitsindo bari nabawayi erega n'umushimwe muri individuel ni uyu mugabo witwa ni vile ndamubwira no munsi nago ngo jewe naratsinze jero wari engera ngo yarabumaze handi bo bad boy yasha aneze muri ligue yo gutsinda ibitsindo nako navuga rero Vinicius ku myaka 26 muri projet ya Madrid hari ibikombe amaze gutwara ona musi dufate naho dufate karewe vango yohagarikira ngaha tukavuga tuti niki wamariye club hariyo muri Champions League zitatu ziherutse hari ico twovuga rega Ligue des Champions zibiri batwaye kuri Vini imwe yabaye meilleur jeune joueur iyindi aba meilleur joueur san 2024 na 2020 ya ukacuraba ku myaka 26 urariga zitatu babona munsi muri ibikombe Real Madrid yakinye ifise Vinicius na kimwe ataratwara sibyo ya Copa del Rey ifise Super Copa ifise Ligue des Champions ifise Coupe Intercontinentale ifise Super Coupe ya UEFA arafise zibiri ya bisobanura ngo uno munsi karere yiwe antake jouer muri club il bien décoré cyane icabuze niyo kuvuga ngo ongeramo n'umupira nzabo yagomba kwafise nubwo banondoro ntayafise kandi tunabivuze ko yagezaho
yimwa Ballon d'Or isi kavuga kuko buri wese yabona ko ayimerita. rero iki kintu gishobora kuja akere ya Vinicius ico gihe rero yarafise profile imeze gute yari muri projet n'ivyo abona ngo siyo mukinyi mwiza w'igitangaza mbwa mu busatirizi na Benzema yabahari na Benzema baye mwiyo BBC nzizi twari bikombe kuri Zidane na Benzema yarafise experience na Benzema ivyo bitsindo yabitsinda mugabo byabigoye ko ku myaka mike yiwe akoza akazi ko avuga Benzema havugwa Vini Yeah. Ngiyo myaka yiwe yarabaye uwo muntu mvanga nshira ku mugongo ikipe ya Madrid. Reka tuze rero iyo Madrid kiraje canke se tunafate ni mvango imyaka iheze kuri Alonso, Arbeloa na Ancelotti. Byari imeze gute? Urabona ngo hari uburyo turi kwitanta ivyo ekipe yose yogerako. Wewe uri Vinicius kuko icyo kintu mvuga turagishira ku bakinyi baraharura niye point fise muri projet za Madrid. Bo rega ni nako kana abantu benshi. Nubu yabushima no musi noronka. Mu gihe je nabaye mwiza na Mbappe akaba mwiza par exemple. Bon, ari ne kintu wanashima abantu benshi bagiye baragaruka ko peut-être twanatangira umuco. Abantu bavuga ngo Vini kuba mwiza individuel makiri kubona Mbappe biragoye. Bon, bien sûr biragoye kubera ko Madrid nibatinya no kwemera ko no musi projet yabo bashize imbere Mbappe. Yeah. Sivyo mugabo kandi biraboneka ubushimwe individuel bujaho bushaka bashaka ugatwara uri kumwe n'umukinya abantu batari biteze reka je nanga karore umugabo yitwa Rafinha ari imwe branding na Barcelona mugabo yaramerita kwitwa mwiza ahantu yamari yitwe mwiza cyane kandi no musi turavye progression zabo n'ukuntu Afrika yinje bameze vyari bigoye kwiyumvisha ko Rafinha yoba mwiza ahantu hari amari kandi nuno musi jewe ndivise confiance ko Rafinha tabaye mu mvune agakina saison iri complete we na Yamare bari kumwe biragoye ko amatiere ya statistique Rafinha tabari mwiza kuko ugiye kuraba za match nyinshi zikonta Yamare wacenze mugabo finalite ituma mwe mugera kuri resultat kenshi n'umugabo yitwa Rafinha rero tufashe nika iri different ni kayo kwa Madrid gusa hari match uraba uruhara rwa Vinicius nk'izi match za Ligue des Champions dufata karo muri match Vini na Mbappe babakinanye nivyo Mbappe yatsinze mugabo hariho match jewe mpagashimwe Vini ku home di match ivyo kurivariza kurivariza amazina yabo nangana edi kurivariza biragoye nyene kumva ko uzotogwa mwiza ahantu hari Mbappe mugabo reka je nakwereka amakenga afise ko abantu batazona performance yawe ariko kandi ugomba kwemera kwiyukina n'umukinya kurusha tuvyemere kariyeri no musi ya Mbappe ku myaka afise iri bien décoré hari n'abagize retraite batayifise kubera ko nibyo cyo kuvuga ngo abuze Ligue des Champions mugabo nawe afise ikombe cyo udafise witwa Vini mugabo reka rero nkwereke rero uburyo sa generation ko enda kwereke uburyo rero yabanye na Benzema atsinda ibyo bitsinda akaba mere bitere Vini yabaye mere passer yanagize uruhare mugabo ko Madrid brandize Vini kavuga ati c'est bon ivyo yakoze ivyo yadeproce sinibaza kuno musi vyoba nkuko yo kwisanga muri saison nivyo abayebere passer yahawe nko yawo muri match ya faje equipe gusirimonta de defiza match akomeye mugabo tukisanga n'ubundi wa Mbappe tuzi ni wahari niwemere bitere umva ngo wa La Liga wa Champions League muri Real Madrid niwe ibintu nk'ivyo hacabe ikintu cyo kuvuga ngo nimba tubona ko Madrid bariko bashira pereza ko shira muri imbere wo bitwa Mbappe ese ni wisanga Vini wabaye mwiza ku rugero rwawe nivyo Madrid gusaba tukisanga Mbappe mwiza ku rugero rwawe nivyo equipe gusaba hacakora cakinde equipe la breedingana ako sivyo ivyo Mbappe Vini biti nivyo bine ko atinya ahubwo no munsi kuko yirefera kurinda kuri Mbappe ariko no mundi niyemera kwaguma ariko Mbappe azobana ndanze ko atazoba mwiza ku rugero mugabo reka rero duhindukire agiye muri Premier League muri equipe ya Arsenal tugisuri bwambera atakaje Brenda ariko bien sûr uvuye muri Real Madrid banzu nindire gato umukinyi mwiza wa kabiri Madrid arasumba wa mbere wo kwa Arsenal nivyo niko ndakubwira mugabo aza twisanze mu mwaka Vini umunya Brazil Madrid yatwaye La Liga nivyo bafise Mbappe mugabo nawe akisanga mu mwaka Arsenal yatwaye Premier League na Champions League ariwe mustari wa projet wibaza ngo wabike cyo kuvuga ngo mbega muri Arsenal no dekenese mva ngo yabaye mwiza
waza ngo babika cyo kuvuga ngo Vinicius Junior ni wa mukinyambere afati yambere ari ata mustari bafise birumvikana Vini bacamushimira ariko mugabo Arsenal nayo gupresenta projet ngana gute ko amakuru yo gushika kuri iyo scene kuyama mugabo bafise akaroro ko ino myaka nubwo itatokana igikombe uno munsi yo scene bayamaka none iyi myaka ibiri asizo branche Arsenal muri Premier League n'inzira mu Champions League niba nziza gusumba Real ni nziza mugabo branding si zimwe ubwo branding ni zimwe mugabo mvuga ngo mvico kintu uno munsi kikwereka ko bitangana Real Madrid ifite abakinyi benshi kuri Ballon d'Or gusumba Arsenal nivyo ndiko ndakubwira mugabo kino kintu giharure cyo kuvuga ngo ikintu ca mbe mfitiye abanya Brazil ubwo ni iki kintu kuvuga ngo muri projet ninjiye nabaye mwiza mfise titre uno munsi mfise titre imeze gute ikintu gihari Eddie ariko hari sano vyogeranira n'isoka rya Neymar mu Barcelona isoka rya Neymar ryari rihagaze ku mafaranga gusumba ikindi cyose ariko mugabo nawe yaravuga ngo hari bigahora mu kibuga mwitangira equipe mugabo ngasanga avugwa Messi byose bigomba gushimirwa kuri Lionel Andres mugabo ari umunya Brazil mugabo kandi uko umuyosoka Mike tuvemeranye yarageze havyicuza sportif muno munsi kwa Neymar Junior ravye icari gutuma soka mu Paris Saint-Germain kirege nta cyari gihana n'ikigero no munsi erega kandi naco gituma jewe ngaruka wanashima abantu bazosubira amakenga kaya Neymar twayisesanguye kenshi iriya ni esheke yagize muri kariyeri yaranabivuze iriya ni shwambi rero yarabivuze Antaque Brazil uri Vini kiriya ni chief erega yagiye muri Paris Neymar yagiye muri Paris fise umusare wayo kariya n'akaroro keza kandi muri champion tacho kimwe y'abongereza none kiye Mbappe avant l'arrivée ya Neymar Mbappe ari Mbappe Neymar rega ntiyatinya kuja kuko aravuga ngo we Mbappe uzoba inyuma yanje yeah of course mugabo bitandukanye n'ubugere soze kwa Barcelona ariko wumve ko yararaba akabona ko ikipe ifise umusare wayo hariya mugabo atatinya avuga ati wowe uzoje inyuma yanjye bivanye n'izina avanye kwa Barcelona jewe ndi Neymar uzotinya kujana hari kandi kinacho ni champions zibiri zitandukanye tuvuga Premier League bro tuvuga Premier League England Premier League reka dufatira abastari bari muri Premier League muri champion none Vini bavareka kuja muri Premier League ngo ari abastari bamusumba ngo ari arandi none niyo karero ya Neymar aja kwa Paris yarabona ko Mbappe ari mugabo hari amahirwe ko Vini yo trading agiye muri Arsenal gusumba ko uja muri vango uko Neymar agiye kwa Paris Saint-Germain wewe waraja muri equipe Arsenal no muske tuvuze okay reka tuvuye miguri awesome prezizo no musizi hariza uno musi duva ko Arsenal n'ubundi twitumye Premier League twihenze akarorero mugabo amfonction y'abazoigana ariko kandi mabona yitakaza nta gitangaza kirimo mugabo bona gira ikibona yitwara kandi yagira mvago progression kandi final demi final kuno musi batokwa project he ija muri final ikindi naco kondera Gimares ameza biragahera utaratereka miliyoni 80 ku meza diri equipe ni zeri mugabo no musi iri capable mvago gutera ku miliyoni 160 kuri Vini kubera iki ni diri ni tuzi sanje nuko ivuga ngo dufisa amakenga nabo dufisa dushaka version nziza zaba Decan Lines version za Mikel Merino nabandi ugasanga izo sishaje n'amafaranga turiko tuyatamuje tudukeneye ese no musi Arsenal kwiso ikeneye abakinyi hagati cyangwa abasatirizi ubifitiye icizere kingana gute uzi Arsenal giye bavuzwe kuri Barcola rekura be Liverpool bayeseriye muri diri kutamutora mu gihe Arsenal tazivi none kuera iki wibaza ko icyatumye bafrena kuri Barcola kukibaza ko bamva ko batize neza transfer ya ndakubwije kuri gutakaza Madrid kuri Vini ugiye kwa Arsenal oya none urabunyeretse directement ko abanya Brazil atanturage bigira bagira ikonta kuri kariyeri y'umukinyi ariko numva Edo vyumva bitana bitahura neza ko atakibazo bibagize bo oya simva ko atakibazo mva jo aho umva ndiko ndakubwira ubwo bamfise bw'ukwingingo hamwasi naye bayiserike ya Vini ashobora kuyemera ashobora kuba convince kuko tumaze kubona ko umunya Brazil n'umunya Afrika ku ifaranga ariko amafaranga no musi Vini nayo kandi nayo Madrid mu hasimabi none kwe katagomba kuyakira ariko atinyiki rero ariko atinya projet arimo ahembwa 4 ibihumbi majana ne burindwi kubera iki none atari ko aremera kuko ega Madrid niki mubwira ngo gumanya office oya turakongera mugabo ijye ushaka nitubiguha kubera ko no musi ariko atinya rero ariko atinya gutora amafaranga ico nimba no musi amafaranga afise ico Vini ariko aravuga ko ugendura ivyo abanyemesha makuru banditse kuri no mutaga wo kuri no wa mbere vyandika bivuga ngo Vini ari convaincre ku Madrid ahubwo numwe mu bantu avuga ngo hari agaciro merita ndavye ubyo muri ko murondera abahoriza ukamenga mu amahera facilement ndavye ubyo ba Diomande bariko barazuka ngo mu amahera facilement pourquoi pas moi namaze kugira ico nerekana nico gituma hagarutse kajya kantu nkacanda kizera ka prime de fidelity tuma mu amahera basi ko nababereye umwizigirwa z'imiliyoni 15 ariko muziba erega Vini afise ikintu ariko aragorana mugabo azohaguma ibimenyetso vyerekana ko haguma aha no kurindana tukaraba biza kuva mu nama cyangwa bizova mu nama izo muza n'uburongozi bwa kipe yitwa Real Madrid ndavuga abahagarariye Vinicius Junior
ariko mbonye abantu ngo ariko baratubuza gukoresha ngo izi foto ngo ubu twamuzana tuzana nde Uyu. Landry ngo izi foto burya ngo Vini wo muzana munagiza gutya izi none nabonye ifoto mu kanya ariko Vini- atora isura eh Vini aguma atora isura ariko arabona ko isura ye watayize umengo ni wa muntu isura yiwe oya agomba yumva ko bavuga Eh. abantu baravuga bati uyu Vini uyu mwomuduha Vini uyu Vini tubona kuri zino screen mwamuduha mwamuduha ati ko niwe ati koresha ifoto zibeso uwo niwe tuzi wese reka ntaraza santiya ko tumenye ko bizoye uwo niwe tuzi ariko reka Erega ugera hariya. uriya Kaka, mu AI uriya mu AI na twewe niwe technology. tuzi uyu Vini ni wa AI mu guteganya amafoto ahari ni uwa Twitter ariya mafoto ariko arazunguruka ibeza na hesi ni uwa Twitter uriya ni Vini wa mama. Twitter wa Twitter uramubona mu ya Madrid reka turiko tuvuga Vini wa Madrid apana Vini wo mu biruhuko umukinnyi afise ibi Champions League n'uyu tuzi apana wo mu biruhuko Ah, na Virginia Ugi- Post ugenda muri serivere za Real ugiye muri Jewe- serivere za Real wosanga yushu abakumazi yari abakumazi gerabeze jewe nemeranya n'uyu mukapo Landry koresha izi foto z'ubu uyu ntawe uhari ubu none mwambika imayo turabe none uyu mushaka nawe arayambara vuba Dore ariko ko- nawe ubu rero tukaba tumukoreshe mu gatuza gusa yibere mu mazi nawe ese katawe rega no gukoreshwa nyine uhari nuko no kwinda tukaraba uburyo ibijyanye no kongereza amasezerano kwa Vinicius Junior José Pixar d'Oliveira do Nascimento biri bugende muri ekipe yitwa Real Madrid ariko ikigaragara cyo ngo ni umusore arabagoye pe arabagoye mu bijyanye no kongereza amasezerano